Macho yangu yanaweza kutazama ila hayawezi kuelewa. Masikio yangu yanaweza kusikia ila nayo hayawezi kutambua. Penzi la kweli linatoka moyoni, sio mdomoni wala mfukoni. Mambo kama Yumigeme ni ishima nafisa manyama nagaya na walai arangwa n'ubwitonzi bwiwe muba musumba nabo bangana esi choma nkabicuma kabasumaku tukama dufatanye canke nkabigitutu ciwe tukama turi kumwe nshuti n'abagenzi banje bipfuza kukubona imuhira iwachimuhira oh ingo tujanu abone yeah. Bro duhagarare gato kuri indirimbo imuhira. Ijya ni indirimbo kumbure aho yagira kora ku mitima y'abatari bake aho kabisa gato kwanza ndijya ndirimbo yabaye true story kumbure n'ibintu vyakubaye. Mchamake imuhira ni true story kuko sha haraje abantu baraguteye mu nzu uravyuma ati Musamariya eske dutwara umugore twikore ku mugore canke dupakira ibintu byose bize nka tubijane muri uwo mwanya uhitamo ko botwara umugore ko bokwikora ku mugore canke wovuga ati umugore wanje ni mu mugumiza ibintu byose ni mu bisombe mu bitwara. Jewe ibintu byose byo mu nzu botwara bakansigira umugore kuko twarabironde tuzorondera nibindi ariko batwojya umugore ntabwo nosubira kuronka sinoronka nkujya naho ruboza na copy naho yoboba bukuru natoyi baba batandukanye. Aha kwemera televiziyo byo mu nzu byose bagakomba ariko ntibagukorere kuri madame byose bagatwara ariko madame ntibakoreko. Yego bro hamo wakomera kuzosubira koga imbizi hariya serious botwara vyose ariko umugore ntibakoreko bakurira umugore. Ukiza abeshi kumbure baramenya baratandukanye indirimbo zawe n'indirimbo za Diamond Platnumz. Mjamake indirimbo ziwanje kenshi wasanga zanditse ko Diamond Platnumz ni wabishirako. Oya urumva nkiyo umuntu nkabajya abantu mu ma studio bajya ba transfer indirimbo bayironse ntibamenye ko ari y'umurundi bibaza ko ari yo mu Tanzania. Hariho n'indirimbo yiwanje yigeze no gutrendinga muri Tanzania irashikana ni views umuriyoni n'inusu bazi ngo ni ya Diamond kandi ari iwanje. Diamond akwiba indirimbo ikwiza ama views miliyoni n'imiliyoni. Musamariya Daniel kumbure ico kintu ciyo ndirimbo yawe byagenze gute wacifashemo gute maze kubona iyo ndirimbo yawe yibwa. Reka dufate ko yibwe ikitirirwa naka ikitirirwa Diamond Platnumz ariko umwanditsi ari wewe ikarama ari wewe melody ari wewe wavyifashemo gute waragize tentative kumbure zuko wo muronka Diamond Platnumz kugira ngo cyo kiri mu kiganireko. Ego TV umunezero wacu kuri twese. Yes nuko reka ndabaramutse niteka ntangere umusatirizi mandahari kugira ngo ngene ndabazanira amakuru atamota gato sinonoho ndi mu gisagara ciza ca Rumonge neza na neza muri Niyibituronsa Hotel. Imwe mu mahoteli noneho yizewe ndetse na meza cyane aho usanga hasanga ama service agiye atandukanye inzoga z'ubwoko butandukanye hariya anye ibyo kujya biteguwe neza cyane ariko kandi much respect to you noneho ubuyobozi noneho bwose bwa Niyibituronsa Hotel kuko mwana bituronkeje ariko ndiko mfata agafana noneho bananzimye ati musatirizi kuva muri capitale politique Gitega uza muri Niyibituronsa Hotel reka tukwakirize agafanta. Uramutse rero n'umunsi uri special aho ndi kumwe numwe mwamye mwitiranya na Diamond Platnumz kuva mu kibanyi cha Tanzania from WCB ari nawe Musamariya Danielo. Bro assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yeah. Bro hari indirimbo ndowa yangu ijyani iyo yabaye indirimbo imwe mu ndirimbo za mbere waririmbye zikankora ku mutima zikananyohera cyane hariya anye nzana ngo umwana n'umunyarumonge
ngo ni umunyarumonge. Umunyarumonge wo ku mazi. Bro, iwanyu harashushe. Ngira ubwo ubona yuko nguma mbiri ntuguta ni klima yaho harashushe cyane. Yego kabisa. Twe hino nta kabeho. Duherere kuva kera, kuva ugitangura kuririmba ukiza hari anye nakumenye kuri muri label ya Good Father Production cyane. Ijya label yitwa Good Parent Entertainment. Good Parent Entertainment. Yeah. Kuva re muri ijya label wari urimwo noneho wamazemwo ibihe binini ari byo yatumye kumbure bose bakumenya. Ndashaka tugaruke muri tumwe mu turirimbo noneho watangure ko gukora ari natwe turirimbo kumbure twatumye uvugisha uburundi buzima ndetse n'amakungu. Dukoresha imisegonda mikebike mu karirimbo ka mbere kwanza katanguye gutuma Daniel Msamaria Daniel noneho umenyekana cyane. Macho yangu yanaweza kutazama ila hayawezi kuelewa. Masikio yangu yanaweza kusikia ila nayo hayawezi kutambua. Penzi la kweli linatoka moyoni, sio mdomoni wala mfukoni. Mambo kama na mwamaze kumwumva ni Msamaria Danielo. Ariko kandi tubandanya hariho twishi bagiye barakumenya ko uca ku mayange hanyuma dushike no kuri uno munsi cyatumye umusatirizi noneho ndagutumira mu kiganiro cyanje. Iyo mwigeme nishima nafisa amanyama ntagayana wallahi, arangwa n'ubwitonzi bwiwe muba musumba nabo bangana. Esi cyoma nkabicuma kabasumaku tukama dufatanye, canke nkabigitutu ciwe tukama turi kumwe. Nshuti n'abagenzi banje bifuza kukubona. Imuhira iwachimuhira oh ingo tujanu abone yeah. Bro, duhagarare gato kuri indirimbo Imuhira. Ijya ni indirimbo kumbure aho yagira kora ku mitima y'abatari bake aho kabisa gato kwanza. Ndije indirimbo yabaye true story kumbure n'ibintu byakubaye. Mucamake Imuhira ni true story kuko burya barimvye kenshi turimba ibintu bishikira abantu bidushikira canke ngo amatara aca hejuru agera umuyaga ngudu ca hejuru ducana mukoga n'imini ducana gakoroyi umuyaga uhushika kazima twoga imbizi hari yanyu vuze koga imbizi kubatabizi kubakuriye noneho mu gisagara uvuze koga imizi ubusha koga imizi koga imbizi najya amazi ava mu kuzimu aduga nyene rumva pana jaba nkajya ava mu matiyo bamanza gukora yoyo rumva ava mu kuzimu aduga yego hari yanyu Imuhira niyo mwoga niyo twoga muhira kabisa yego Imuhira. Kajya karirimbo byagenze gute kugira ushobore gutunganya kajya karirimbo n'ubuzima bwakubaye ko canke n'ubuzima bwabaye ku mubanyi canke ku mugenzi kumbura? Mucamake Imuhira ni true story, indirimbo ubuzima buba mu abantu benshi bagenda barabamo kuko abenshi baribeshera bashobora kuba uri mu gisagara ugahora n'umukobwa ukamuhenda ati bantu twebwe iwacu turatesa Siyoni ni muyomba ziranotse ni papa mdogo, ariko hageze aho ashika Imuhira wanyu ukacusanga no kuguheba ciyaguheba kubera utambwije ukuri. Nico gituma rero ya ndirimbo imwe impanuro irigisha kandi ndashima yarakunzwe cyane. Niyo ndirimbo ya mbere yaronse views nyinshi gusumba na video. Ego ubundi audio niyo yaronse views nyinshi igasumba n'ama video amwe nagenda akora. Ego byarangiye gute umukobwa umaze kumushikana asangamwo iwanyu mwoga imbizi amata umuyaga nk'ubu baca hejuru byaciye bigenda gute begaro? Muncamake cyane nk'abakobwa bo mu bisagara benshi umushikanye ruguru ni bake bihangana kuko aba yaramenye burya buzima nyene bwa sinzi n'ukuntu bisigura ubuzima bwo guteka kuri kura kuri kuhanako. Okay, umutwaye rero ngo agende gusenya agende kuzareka ni kibazo ndabizi gufatisha umuriro ndabizi gukoresha ikibiriti. Hariho numvise kera ngo bakoresha n'amabuye ngo mugwa gusa bari bafise akazi ikibiriti cyonyene umuyaga uhushe
tayari. uribaza ko mu bakobwa bubu hari umukobwa vraiment yokwemera ubwo buzima bwo kuja koga imbizi kuja gusenya noneho gukoresha agakoroboyi mu gihe iwabo yakubitirwa koga icayi uravyumva yakubitirwa koga icayi agakubitirwa noneho ku mirete urabona ko abo bakobwa ubu boba mu cyamake ni bake barahari ariko ni bake barahari ariko ni bake rwose ni nk'ibice novuga nk'ibice 10 kwijana yego kuko abenshi noneho baramaze kumenyera ubuzima nyene bwa VIP ariko umujanye muri ubwo buzima mu ncamake ni bake babishobora kubuzego akaririmbo imuhira na karirimbo eske kamaze gukuja out noneho kagasohoka mu kibano mbega bakakiriye gute abafana noneho fan base yawe noneho yakakiriye gute mu ncamake nimba hariho indirimbo ziwanje zakunzwe imuhira ni indirimbo yakunzwe ego yarakunzwe rwose ku buryo nagenda yisanga no mu mariage menshi hariho mariage nigeze kujyamo natumiwe umutipe yari yazanye umukobwa amuvanye muri South Africa indirimbo imuhira bayivuza barayisiguye kubera atakirundi yarazi indirimbo barumva baramusiguye mu cyongereza ikavuga baca bayisigura mu cyongereza no kurira yararize kubera ntiyari bwahashika yashikiye ujumbura ashaka tereka tugendere imuhira wahabore rero bariko baragenda riracegenda aramuvugiriza ijya ndirimbo ubundi uwo muhungu niwe yaheruka kuva South Africa yego yaje azanye umukobwa wa hariya South Africa yego amuzanye amujanye hariya iwabo boga imbi umuyaga nk'ubuca hejuru ajagenda aramuvugiriza ijya ndirimbo umukobwa no kurira yarariza ataranashikayo aho nisanga no kukumenya taraku yaranze kubera bari barantumiye biboneka yuko yaranze yego so turajiriru n'indirimbo uransengera naho n'indirimbo yavugishije abatari bake na cyane abakunda gufata ingendo basiga abagore babo kumuhana hari anye biragoye shobora gusiga umugore abandi bagasigara baragucungira umurima bawuhagazemo yego mu cyamake uransengera n'indirimbo nayo nyene iri mu ndirimbo zakunzwe gose kuko abenshi bijya n'ibintu byabashikiye sha ahubwo rero gatoyi gusa kugira tuyifiringe bace banayibuka sinokubesha iyi ni muhira yambizi ku rega gumigaru uransengera iyo ngiye nzoro uransengera nukuri nanjye zo kwama ndakwibuka uransengera uransengera urama ku mavi zengaruka amahoro burya bugorovye bisigura ko bwije kubangiye baby nibisigure ko nkuhevye uriyumvira kunyankira singende utinya ko azoba nk'ivyabaye ku mubanyi nkashikayo ukandika mesaje sinishure cyangwa ukantelefona no kwitaba sinitabe mbega icyo gihe wari ufise kumbure wari kuritegurira urugendo canke abasitari hari ukuntu mukora indirimbo noneho mufatiye mu kibano canke ku bagenzi banyu ni wari witeze gufata urugendo mu ncamake nkuko nabivuze kuva kare abaremvyi kenshi dukora ibintu tubona canke ivyo twibonako ivyo ni ibintu namye mbona kuva kare iyo kenshi abenshi basize abakenyezi babo canke abasheri babo ngaha ni gake babasangaho badasanga abandi barabatwara yego hagusanga kumburi bagutwaye ibyo mu nzu byose canke kumbure hagusanga bagutwaye umugore muri ivyo bibiri bafuma bagutwari biravana kuko
nkajewe vraiment ngerageje kuraba ku ruhande rw'iwanje kuko ibintu umuntu aha agaciro nivyo aba adashaka ko babitwara yego kuko ugerageje kuraba nta bintu wovuga ati vyo mu nzu woha agaciro gusumba umugore oya sha aha haraje abantu baraguteye mu nzu uravyumva ati Musamariya eske dutwara umugore twikore ku mugore canke dupakira ibi bintu byose bize nka tubijane muri uwo mwanya uhitamo ko botwara umugore ko bokwikora ku mugore canke wovuga ati umugore wanje ni mu mugumiza ibintu byose ni mu bisome mu bitwara jewe ibintu byose byo mu nzu botwara bakansigira umugore kuko twarabironde tuzorondera n'ibindi ariko batwojya umugore ntabwo nosubira kuronka sinoronka nkujya naho rubozana kopi naho yoboba bukuru natoyi baba batandukanye aha kwemera televiziyo byo mu nzu byose bagakomba ariko ntibagukorere kuri madame byose bagatwara ariko madame ntibakoreko yego bro hamwe wakomera kuzosubira koga imbizi hariya serious botwara byose ariko umugore ntibakoreko bakurira umugore so bakuzi Iweze TV rero murabona ko Musamariya Danielo twamuzanye ariko kandi hari ikintu ari guhava ndangiza ikiganiro ntamubajije eske umuzo wawe mvuze umuzo ngira uracumva ukuza kwawe waje mu ishusho ya Diamond Platnumz aho wabona cyane cyane akunda kuririmba n'indirimbo ziri mu rurimi rw'igiswahili aho indirimbo mdogo ya Diamond Platnumz nawe wayikoze kundi kuntu mugabo iza kujya nyene sinzi ko vyibuka ukiza abeshi kumbure baramenya baratandukanye indirimbo zawe n'indirimbo za Diamond Platnumz mjamake indirimbo ziwanje kenshi wasanga zanditse ko Diamond Platnumz ni wabishirako oya urumva nkiyo umuntu nkabajya abantu mu ma studio bajya ba transfer indirimbo bayironse ntibamenya ko ari y'umurundi bibaza ko ari mu Tanzania hariho n'indirimbo yiwanje yigeze no gutrendinga muri Tanzania irashikana ni views umuriyoni n'inusu bazi ngo ni ya Diamond kandi ari iwanje Diamond akwiba indirimbo ikwiza ama-views miliyoni n'imiliyoni Musamariya Danielo kumbure ico kintu ciyo ndirimbo yawe byagenze gute wacifashemo gute maze kubona iyo ndirimbo yawe yibwa reka dufate ko yibwe ikitirirwa naka ikitirirwa Diamond Platnumz ariko umwanditsi ari wewe ikarama ari wewe melody ari wewe wabyifashemo gute waragize tentative kumbure zuko wo muronka Diamond Platnumz kugira ngo cyo kintu mukiganireko oya muncamake urabona hajya ikintu cyambere ikintu cyatumye byose biba ryarijwe iyo nijye cyatumye byose biba kandi ngiye kuraba abona naciye nsanga umurimvi Diamond Platnumz yakunda ariwe naje nakunda ari naco gituma n'amajwi urumva je umurimvi ni ESPyeko niwe nawe nyene ESPyeko we ESPye Diamond Platnumz ESPye kuri Zedianto binti kizibu yego ubundi Diamond Platnumz ESPye kuri Zedianto yarakunda Zedianto kandi yarakunda kuri indirimbo za Zedianto no kubitera mu kanaka yego hanyuma no cha wo inspira Diamond kunda Zedianto nanje urumva yuko bice bigenda birahurirana muncamake jewe nta programme na mfise yo kurimba canke ngo ijwi ryanje irise n'irya Diamond oya ariko navyisanzemo ubundi rijya ni ijwi ryiwawe canke warikoze kugira ngo mugire amajwi amwe na Diamond Platnumz rijya ni ijwi ryiwanje niko naririmba ataruko ubivanye nuko umuntu uko agenda arakura agenda arahura n'abamuhanura kumbwa ati nubwo uri kurakora uko utegerezwa kwiga uko habeho different hagati ya wewe n'ujya muririmbye kuko mushobora guhurira ahantu kanaka cyavuga ati none ko abantu mengana umwe byo cyabiherera ubu rero uri kurahindura kugira ngo Musamariya Danielo kumbure muncamake je sinashaka kwijwi ryanje risa n'undi muririmbyi ari we wese nashaka kuba jewe nka jewe narababara niyo banyitiranije na Diamond narabara kuko nashaka kuba Musamariya kome Musamariya apana kuba Musamariya kome Diamond ho murazinanye
barakuzi reka ibyo tubisimbe. oya kuko vraiment umwana nkawe ushobora kuririmba indirimbo bakaguha image y'igihangange nka kijya bishoboke ko nawe nyene yari ashobora kumva indirimbo noneho ntihabuze indirimbo zawe amaze kumva kavuga ati umupeti ndabona yuko kabisa aksa zanje yazifashe aksa zanje zifise mu mino abeshi kumbure bibaza ati ujya muhungu ntabwo bafise bwuko Diamond Platnumz zova mutanga muri Freemason. Ivyo barabivuga ariko iyo umuririmbo barabikubwiye muri cyane gose ego kuko harageze no kubaho utujambo nyene ngo Diamond ngo yampamagaye ibintu nk'ivyo ntugende bazoba bakuriye umurimbyi ni umuntu wa mbere aryoherwa iyo yumvise hariho yuko hari umuntu ariko aramukopinga araryoherwa. Nico gituma ubona ajya arimbyi bafise amarebo kenshi abarimbyi babo benshi usanga barimba nkabo kubera iki bararyoherwa iyo bumvise umuntu abakopinga. Nta murimbyi hogira nabi ngo ni kubera umukopinga ariko kandi hajya bikavugwa ngo naniringo Msamaria kuva agiye muri Bantu Boy ngo yaciye azima. Uno musi turi kumwe face to face ico kintu cyuko ngo wazimye ngo Bantu Boy ngo ari imwe mu malebo kumbure yatumye izina ryawe rizima ivyo bintu navyo biduhera kuwahe muco. Okay mucyamake nkuko mwaje mu Rumonge mukurikira Msamaria Daniel reka tuvugane kuri Msamaria Daniel ubundi ubu uzwi kuri ndi zina reka tuvugane kuri Msamaria Daniel tureke kuvuga mu bya Bantu Boy ibindi bintu twinjiramo cyangwa ngo Bantu Boy cyangwa ngo muhavuzana ngo abandi bantu reka tuvugane kuri Msamaria Daniel duhereze kuri Msamaria Daniel. Akarimbo kawe igise na karirimbo noneho nanje nkikumva nagakurikiranye ndanagasubizamwo urumva akarimbo kaheze ariko ndagasubizamwo ikibazo ca mbere why kije karimbo kafashe umunota umwe kumbure n'amasegonde make cyane. Mucyamake ije ni idea yaje ndi muri studio ndiko ndaririmba kandi ubona ni featuring Alia and Nilha. Nuko bakunzi ba Eagles TV much respect you wewe wese dukurikirana aho uri hose ariko ndakubwire ko umusatirizi mba ndagukundaga gatanu kuri kagenzi kako ariko kandi reka nshimire Sheikh noneho hari anye ngira ngo harakandi kazina abakwita witwa Abdul witwa Msamaria Abdul Daniel naritoye Msamaria Abdul Daniel rero reka ndagushimire cyane hari anya kabenzi ntaraba umusororera ibindi ariko kabenzi ntaraba reka ndakwibutse ko ariko kandi ngirashimira hoteli nziza cyane hoteli ya Karanga isanzwe iri neza na neza mu gisagara ca Rumonge na cyane iyo hoteli kaba izwi ku izina rya Nibi Turonsa Hotel imwe mu mahoteli noneho yisuku mu gisagara ca Rumonge ariko kandi Nibi Turonsa Hotel ikaba iherereye muri commune Rumonge aha ni muri quartier centre urbain kujya kane noneho muri quartier avenue reka ndakwibutse ko ushobora kubarondera kuri izi nimero wowe uvuye mu mahanga canke uvuye mu bisagara bitandukanye ushaka kuryama neza ukarota neza ashobora kubakura kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 79 amajana 9 na 69 amajana 8 amajana 68 79 969 668 nako ariko kandi ukabarondera kuri nimero ya limitaire uciye kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 61 amajana 977 amajana 4 61 plus 257 61 977 405 hanyuma kandi ku nimero yo mu nzu ugaca kuri 22 50 42 ubusa 5 ugashobora kwakirwa neza muri hoteli nziza y'isuku hoteli noneho umusatirizi nanje narayemwo iri mu gisagara ca Rumonge nkuko nabikubwiye ariko kandi reka ndagusezere cyane Amazon Boy Msamaria Abdul nayanda kuri murakoze cyane namwe nabashimire cyane saba n'abafana banje yuko bakora subscribe kuri Egozen TV bakore subscribe kugira ibiganiro ntibize birabacika kama kawaida usi
Tupac reka nawe ndagushimire cyane wakoze ikintu kizima so reka ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu asante sana Ego TV umunezero wacu kuri twese